koko birakunda ko Facebook yawe ushobora kuyigira professionnel ikazokwinjiriza amafaranga? Guys, nimba uhora wibaza ico kibazo kumana nanje ndabikwereka. Abantu benshi ntibazi ko Facebook zabo bashobora kuzigira professionnel zikazobinjiriza amafaranga. Benshi bihutira gukrea ama Facebook page mashasha kandi bari basanganywe Facebook muri telefone zabo, bikarangira bagize batarosa followers bashobora kubakurikira. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo bwiza wohinduramo Facebook yawe ikandika professionnel mu mwanya muto. Nimba atavyo waruzi reka ndabikwereka. Guys, nta gutinda, ikintu uhita ukora uraza ahangaha hari agafoto ukaza hari agafoto ukafyonda guys. Maze kwafyonda ushishikira ahangaha hameze uko. Maze gushikira ahangaha hameze uko, mu gihe wewe utarayigira professionnel ibi nta biza kuba bihari. Ibi nta biza kuba bihari. Iyi dashboard hazoba atabihari. Mu gihe rero atabihari bisigura ko Facebook yawe ikiri amwe. Tugomba kuyigira professionnel. Kumanaje ndakwereke uko uco bigira akantu ku kandi. Guys, ushuza ugafyonda ino hari utuburungu dutatu. Ino hari utuburungu dutatu ukahafyonda. Maze kwafyondako ucumanuka ino munsi guys. Cakuzanira ahantu hameze uko uraba aha. Mu gihe wewe uzoba utarayigira professionnel ahaza kuba handitse turn on professional mode. Hama mu gihe abona nka je ko anayigize professionnel ibintu bihanditse. Guys, reka manda yigire deconnect gato kugira tubibone. Okay guys, mwabonye hantu ibintu byari bihanditse ariko ubu urabona ko bagize turn on professional mode. Mwese muza gusanga handitse. Nta kindi uhita ukora ngaha anye ushuha fyondako. Maze kwa fyondako bashaka kuzanira ibi. Shushonda ahanye handitse turn on. Guys, ni ibintu vyoroshe ushobora gukora aho postinga foto yawe ikafubusa. Wokora uku karindirira hamwe n'abandi kazosanga biragenze neza. Ushobora kuzana aho kumufyonda kuri next. Ugafyonda kuri next. Ugafyonda kuri next. Ukashugira hakuri confirm. Kagumufyonda ahantu bantsona next. Ukashugira ushobona ngaha rero hejeje ama next yose. Congrats, you are ready to start use professional mode. Numva bacakubwira ati uramaze kwemererwa gukoresha professional mode. Abasigaye kushofyonda aha kuri ko to professional dashboard. Kacuha fyondako tayari aha konti yawe uba uhejeje kuyigira professionnel. Ushaka kuzana ibintu bimeze nk'ibi ucuza ino hejuru. Ino ukafyonda ikisubirira aha anye kuri ekra. Ugira verify ko vyakunze ushugaruka handi twahera aha kahafyonda. Urabona uko kubera na reka sohoke direct. Okay guys, urabona ubunye bansubije ka kantu ka dashboard hamwe hari friends bamaze kubanshirira followers. Ni kuvuga abantu bose twari dufitaniye ubugenzi ngaha. Murabona ko baciye babahindura aba followers. Aha naho bamaze kumpa dashboard professional. Murakoze rero guys kuraba iyi video. Nimba ari ikibazo ufise cyandike muri comment kugira ngo tuzoshi tukibishu.